bakunzi mukurikira amakuru ya televiziyo Renaissance ndabaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru kuri wa gatanu igenezo ya 19 ruheshi umwaka wa 2020 tuyatangure kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye ahamagarira abarundi bahunze gutaha mu gihugu cabibarutse. Hari mu ijambo yashikirije ahejeje kurahira ngo yinjire muri ayo mabanga. Ubagiye kuramuswa Uburundi imyaka indwi iri imbere yaranagaragaje agashavu afitiye abo yita abakoroni. Muri ano makuru turabikwikira. Mu Burundi ntawo kwizera ko hari kigiye guhinduka kubera haje umukuru w'igihugu mushasha. Uwo mwiheburo n'umugambwe MSD aho wumviye ijambo rishikirijwe n'umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye. Uwo mukuru w'igihugu mushasha yaraye ashikirije amajambo atashafasha kuko ababaza abofashije Uburundi. Ivyo bivugwa n'umushingwa manza Gustave Niyonzima umwe mu baburanira abakora amabi ahanwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha yakozwe mu Burundi. Ido nido ni mukanyi sasi. Subire ndabaha ikaze muri ano makuru. Mu ijambo ryiwe ryo kwimikwa umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye yarongeye kwifatira mu gahanga abo yita abakoroni. Kubijanye naho n'abarundi bahunze igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko atifuza ko hasubira kubaho abitwa impunzi akabasaba gutaha mu gihugu cabibarutse. Bertrand Ngendakuriyo mu ijambo ryiwe ryamaze isaha irenga Evariste Ndayishimiye yaremeje ku imyaka 15 mugambwe CNDD-FDD umaze ku butegetsi yatumye utahura ko abakoroni ataho bagiye. Ku bwa Ndayishimiye abakoroni bahamagarira abarundi kubahiriza agateka kazina muntu kandi mu bihugu vyabo abantu bapfa ku bwinshi. Muko twigenza ko barasaba abarundi agateka kazina muntu mu gihe tuzi yuko iwabo hari ubwicanyi bwinshi ndetse hari n'abiyadukiza bakarasa ugwaruka mu mashuri yabo. Mu gihe iwabo abantu barongorana n'ibikoko nimwiyumvire aho hari umuntu agusaba ubutungane iwabo birirwa baricira abantu mu bitaro ngo bariko baborohereza gupfa batababaye bakanigira abana mu meshi bagakorora imbanya atacamira kandi muzi ko kuva kera rindi mu Burundi uwishe umuntu yabaye igicibwa mu kibano no mu gihugu novuga nti abari nyuma y'urugo ni batureke. Mu kirengo agiye kumara ku butegetsi Evariste Ndayishimiye ahamagarira abahunze igihugu gutahuka kiretse abo yisi bipfa mutima bashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015 abo nabo ngo nta kibanza bagifise mu gihugu. Iyi myaka 15 niyo yatweretse ko tukiri mu gasuzuguro k'umukoroni. Ibyo bikaba byagaragaye mu 2015 aho ibipfa mutima by'abarundi byaja kumohi abakavantara bagashaka kwisamburira ko kandi atari nyene. Hari n'abandi barundi bitwaza ngo no kurondera ijambo n'igihagararo ariko dusesanguye neza twasanze ari kugira abahagararire umukoroni mu gihugu cyacu. Abo muzobabona ni bamwe iyo bibananiye gutoba batabihindura iwabo baba batumye abo bose twaramaze kubabona. Nitwifuza ko hari umurundi yoba mu mahanga ari impunzi umenga ntagira ubwenge gihugu nicyo kiba dusaba abarundi bose ko botabuka uwajyanwe no gupagasa nawe azarozwe ibyangombwa areke gutera icyeyi igihugu no kwitera icyeyi. Imbere yuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arahira kugira atangura amabanga yiwe umwungere mukuru wa diocese ya Gitega Musenyeri Simoni Ntamwana yamagariye ugiye gusubira Petero Nkurunziza gutahukana impunzi no kunagura imigenderanire n'ibindi bihugu. Umukama rero nakumurikire ujana Burundi bw'umukama mu neza mukajambere ukomeze urukundo hagati ya bene gihugu utahukana impunzi incabwenge twibarutse zirengera ubwo ruturimo zigaruke kuduteza imbere zikoresheje ubuhinga zifise utwugururira amarembo y'amakungu atubera umubanyi w'ingirakamaro. Mumenya ko muri iryo jambo ryiwe Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko kugira Uburundi bushike ku iterambere rirama hakenewe ubutungane bwuzuriza bose aho umwe wese yumva ko bumukingiye. Muri ico gisata naho ngo hari byinshi byo gukosora. Bertrand Ngendakuriyo tumukengurukire.
ijambo ryararishikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo ntaryari ijambo ribereye gushikirizwa abarundi bose ahubwo ngo ryari ijambo ryerekeye abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD gusa. Ibi bishikirizwa na François Nyamoya umunyamabanga mukuru w'umugambwe MSD. François Nyamoya akamenyesha ko atakintu kinini c'impinduka biteze ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Tumukurikire. Irya jambo twaribonyemwo twarisomyemwo imice itatu. Umuce wa mbere muremure nta nubwo yavuze nk'umukuru w'igihugu, yavuze nk'umukuru w'umugambwe CNDD FDD hayagiza nkuko bama babigira ngo imyaka 15 wumviriza amajambo yiwe umengo uburundi muri iyi myaka 15 iheze n'uburundi bw'amata n'ubuki. Wumvirije amajambo yiwe ukabona ko ari ibintu bitandukanye uri kurumviriza iryo jambo rivuga ko Burundi ari amata n'ubuki ku mutekano ugaragara ku butunzi ari sawa ko byose ukarabuti ni imvugo ya CNDD-FDD nitangaje. Muri ico gice ca mbere rero urumva nta nubwo yigeze avuga nk'umukuru w'igihugu. Mu gice ca kabiri hari ahantu ubona kumengo yarashatse kuvuga nk'umukuru w'igihugu igihe havuze ngo imiryango iruguruye ngo ibiganiro ngo mugabo kakagwara k'ubusendede kaca karagaruka ubwo nyene kaca kazimanganya n'ivyo yarahejeje kuvuga ku vyerekeye ibiganiro kuko muko yabivuze yavuze ngo ibiganiro ngo biruguruye ngo abari hanze imigambwe ngo tuzoyumviriza ngo mu nzego za leta ngo mbere n'amakungu ntakenewe. Nibyo nyine vyabaye ni bya biganiro byabo bya hagati mbere arasa abanyepolitiki bari hanze n'abatwara amashira hamwe yigenga ari hanze yabise ko arabaja babazungu ngo nabaja b'abakoroni vyerekeye impunzi yaragacishije ngo aravuga ngo impunzi ngo nizitahe ni bimwe nyene n'umushikiranganje yamavuga w'intware yo hagati ngo ni mutahe mugabo nta nakajambo k'impuhwe nta nakajambo ko guhumuriza nta namajambo yakoresheje yotuma impunzi ivuga iti erega hari icizere reka ntekere ndabe ko nota hari icizere jese amajambo ko nayumvise avuga impunzi sinibaza ko hari impunzi zoba zavyutse ziriko ziravuga ati nitegure gutaha. Mu gice ca gatatu nta namajambo menshi yo kubivugira kuko ni bya bindi by'abantu bose batowe bemera ivyo bazokora nzokubaka amabarabara nzokura kitaro nzokora ivyo uvyemera niwe nkuko bavuga mu Giswahili ngo kazi yake n'ahandi ho nta majambo maremare yo kubivugira. Muri rusangi rero tukavuga tuti iryo jambo ko bari bafise icizere nta cavuyemo nta. Inama nkuru y'igihugu Senarede Giriteka yashizweho n'abanyapolitiki b'abarundi bari babajwe neho nyango ry'amasezerano ya Arusha n'ibwizwa shingiro ryayakomokako. Imvugo y'umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye kugwo runani rwashizweho n'abakoroni ngo ntiyashimishije na gato abahurikiye muri urwo runani Senarede Giriteka. Bivugwa na muganga Yohani Minani arongoye Senarede akamenyesha ariko ko banejejwe no kubona umukuru ugiye kuramutswa Uburundi avuga ko mu ntwaro yiwe azoshira imbere ibiganiro. Tumukurikire. Muri bimwe bitadushimishije nuko yagarutse cyane ku bakoroni akongera akagaruka nuko hari abarundi abakoroni bahenze ivyo bakora byose bakaba ari babibatuma. Ego nukuri aho abakoroni henshi baciye mu bihugu byinshi ntibakoze neza barakoze ibintu byinshi bibi no mu Burundi barakoze ibintu bibi byinshi ariko haciye imyaka yababa 60 abo bakoroni bagiye Burundi bikukiye none niyo bataco twimariye muri iyo myaka 60 nikosa ry'abakoroni mu myaka 58 tumaze tukaba ataco turimarira two kwama duti kosa ku bakoroni canke ikosa twogita ko twega abarundi tukaraba neza ukuryo ko kwigobotora n'ingoga kubibi cankwe ikintu cose cuba kiduhagarika kugira ngo igihugu cacu kibe igihugu cikukiye koko kigira intahe n'ijambo kuvuga ko twebwe turi mu nama y'igihugu Senarede Giriteka
twobe ico tuvuze cose twagitumye n'abakoroni ivyo sivyo. Kuvuga koko abatavuga rumwe na leta yo bihari cose kuva amatora mu Burundi atanguye kuba batumwe n'abakoroni uko niko bari kuvuga kuko no wabivuze yarigeze kuba mu ruhande rutavuga cyo kimwe na leta yo twemeza ko igihe yarimwe aragwanya leta no kuvuga atavuga rumwe na leta yari ihari yoshwa n'abakoroni twende tuvyibaza gutyo umurundi wese yabonye ahamubabaje aragwanya imigambi abona ko atari myiza leta irimwe irakora niyo ntumbero rero inama nkuru y'igihugu Senarede yateguwe ishigwaho inama nkuru y'igihugu Senarede yashizeho n'abanyapolitike batari banezerejwe ko nyakwigendera Petero Nkurunziza yihagarika ikiringo ca gatatu kibujijwe n'amategeko n'amateka y'u Burundi kibujijwe na cane n'amasezerano y'Arusha yo kuzana amahoro no kunywanisha abarundi nta munyamahanga numwe yabitubwiye ngo tuyishireho nta munyamahanga numwe yatubwiye ngo tuje mwibarabara ni twebwe abanyapolitike tutavuga rumwe na CNDD-FDD n'abayishigikiye twafashe iyo ngingo yo gushiraho inama nkuru y'igihugu Senarede Giriteka icaduhaye icizero ijambo yaravuze ati kuva ubu jewe mu ntwaro yanje ngiye gushira imbere ibiganiro ukumvikana nta murundi numwe azosubira kuniganwa ijambo akaba rero ivyo yavuze vyo bishira mu ngiro twebwe turi tayari ko tuganira ubwo runani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi rukaboneraho gusaba ugiye kurongora Burundi ibikorwa bigaragara kugira urubuga rwa politike guguruke mu Burundi n'igihugu cacu gisubirane iteka mu makungu n'ubunyere dusubire dukurikire muganga Yohani Minani arongoye Senarede Giriteka niyemere asubizeho ukugendera amasezerano y'Arusha y'amahoro no kunywanisha abarundi ica kabiri atahukane impunzi zose ziri hanze igihugu abo barundi barenga 500 bari hanze kandi ari bene gihugu batahe basubizwe mu vyabo abo vyasambuwe babubakire babafashe kuja mu vyabo baronke akazi bavuye mu kazi bakore bubaka igihugu baterera umuganda mu kunagura igihugu cacu ubwa gatatu izo ndongozi zose abanyapolitike canke abanyabwenge bose bahunze nkuko abasenyeri bamubwiye n'abahamagare bavugane batahuke na cane bajya bafise imitahe ngo baranse ikiringo ca gatatu imitahe ya politike ayikureho batahuke nabo nyene baze kubaka igihugu nabo bose baba bafise imitahe canke bituma byose canke ubwoba bwo gusubira mu gihugu cabo abahumurize batahe bazi kubaka igihugu cabo baterera umuganda ubwa kane narekura abo bantu bose bapfungiwe vya politike canke ivyiyumviro vyabo na cane abapfunzwe bavuga ngo baranse ikiringo ca gatatu ca nyakubahwa Petero Nkurunziza bose bave mu busho butandukanye ubwa gatanu turasaba ko kwicara hamwe n'abanyapolitike cyane nabo bose bafise imigambwe n'abashaka kuyikora kugira ngo areke urubuga rwa politike rwuguruye ubwa gatandatu turashaka ko igihugu idasubira kwiyugaranirako nawe nyene ntiyugaranireko niyugurure cane agira umubano mwiza nawo bose duhana imbibe igihugu nticiyugarane agira umubano mwiza n'imigenderanire myiza n'ibihugu duhurikiye mu karere ka EAC asubiye kugira imigenderanire myiza n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika nako n'amakungu yose inshuti nako n'abatari inshuti ko nutari inshuti uramugira inshuti turashaka ko igihugu cacu gisubira ku nzira y'iterambere no kugira imigambi rero myiza yo gusubiza igihugu cacu mu nzira y'iterambere hariho n'ibindi byinshi byokorwa sivyo vyonyene ibyo ntuba navuze nicare hamwe n'abandi yiyugurure ntasubiye kwiyugarana igihugu cacu niciyugarane igihugu cacu nicibe igihugu kirangwamwo gutukwa mu makungu gucozwa kuba igihugu gikene kandi ibyo byose birashoboka bizova aho gushaka kwiyuga tukivuga ibijanye n'uwo mukuru w'igihugu mushasha agiye kuramutswa Uburundi Evariste Ndayishimiye agiye kurongora igihugu cacu ngo ntawe kwizera ko hari ico azohindura mu gihe atokwikura ko akagwi gakora mabi mu gihugu ivyo bivugwa na Daniel Ngendakumana arongoye umuhari mpuzamakungu w'ugwaruka warongoye Mijebe akavuga ko umukuru w'igihugu mushasha aje gushimangira imigambi y'umugambwe CNDD-FDD tumukwikire ibibazo bihagaze cyane kuyubahirizwa ry'amategeko kuyubahirizwa ry'amabwirizwa ibwirizwa nshingiro amasezerano y'Arusha ivyo ntawo kwizera yuko
hari ikintu kigiye guhinduka kuko agiye gukorera mu ngata warahasanzwe Petero Nkurunziza yari yahonyanze imbona nkubone. Ndayishimiye ni umuntu avuye mu matora, amatora yavuzwe ko byinshi, amatora byagaragaye ko yabayemwo ubusuma butari buke, amatora yateguwe hisunze ibwirizwa nshingiro ritubahiriza abarundi bose, ibwirizwa nshingiro ryubakiye kuri we ubwiwe. No kuvuga ko kuba yararahiye akarahira no gihutihuti n'ingene byagiye bikurikirana ajya amakomisiyo yagiye aramwemeza n'amakuru constitutionnel n'iki ni ibintu bigaragara ko aje gushimangira cyane cyane umugambi intwaro yari hasanzwe ari kirakora. Ariko ni kibuza ko umuntu yovuga ati hari igihe byoshika gahindura naho bigoye ko kugira ngo ahindure bisaba ko yikura kuri kajya kabibuka bajya bagenero asanzwe arimwo ari nako kamushizeho naho bitoroshe. Hari igihe yo umutima amenya akabikura ko abatwiciye abacu akabashengeza ubutungane bukigenga bukabacira urubanza. Hari igihe byoshika naho nyene kandi binagoye gufata igisirikare igipolisi gakora akazi kacu kijeje ko kubahiriza umutekano kuri bose, agafata ziriya mbonera kure akazakibigwanisho akazikura muri bajya abanyagihugu zikabura bijya bikorwa bakora by'iterabwoba ibyo gutoteza abantu zikabihagarika. Ivyo ariko ni ibintu umuntu atavuga ngo biroroshe ko hajya kwimena igihute, si ikintu gisanzwe. Ko tunafatiye no ku majambo yo mu kwiyamamaza tugafatira no kwijambo yashikirije ejo, nta kintu gihumuriza umuntu yo kwitega ngo hari ikintu giye guhinduka kiretse niyahindurira mu bikorwa. Ijambo rya Evariste Ndayishimiye igihe cimikwa giwe ngo ntiyahumurije na gato impunzi z'abarundi. Uko ni kwanani yuhire ari mu rwego ndongozi rw'iradio Inzamba avyumva, agafatira ku majambo amwamwe ateye agahinda umukuru w'igihugu mushasha yakoresheje mu kuvuga impunzi. Anani yuhire yari umutumire mu kiganiro Club de la Presse caremeshejwe na Patrick Mitabaro. Kuri jewe numva ari jambo ridatanga icizere kuko ririmwo insiguro zibiri. Ririmwo insiguro bwa mbere bazotahe. Iyo ageza ngaho ati impunzi nizitahe kuri je wari umwizero. Navuga nti mbona umengo bariteguriye kunyakira. Mugabo yongeye ko akajambo ngo igito gitabwa iwabo, no kuvuga ko ntatahura igituma abantu bahunze. Ntatahura igituma bagiye hanze. Uno munsi urumva arabacira urubanza. Akavuga ati bari gito. Ni nani zivyaduka. Uno munsi rero kuvuga ati ivyo bito nibitahe nukuvuga ko ntusubira kwizera uti ninashikayo nzokwakirwa nk'umwana atashi wabo kuko utasha kubwira turi gito nuze. Hari n'igihe umuntu ashobora kugira ubwoba ati ubwo ninashikayo kwanyiti gito nahambwiye ati ntahe nzoshikira sinzoshikira hamwe impande yo kumusanga udahumuriza n'umwibutsa udahumuriza. Ni haba hariho abantu bababajwe n'ijambo ryashikijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi. Ivyo byabonywe n'umushingwa manza Gustave Niyonzima icegera c'urongoye urunani rw'abashingwa manza baburanira abakorera ivyaha by'agahomera bunwa mu Burundi Kavibe. Avuga ko Evariste Ndayishimiye yashikirije amajambo mabi kubafashije Burundi, ariko ngo yizeye ko azoruha akikubita gashi. Umushingwa manza Gustave Niyonzima nawe nyene yarumutumire mu kiganiro Club de la Presse. muri make ntinovuga ko harimwe ibihushane ariko harimwo ivyo guhumuriza n'ibindi bihushane. Urabona nk'abantu basanzwe bafasha igihugu ico twita les principaux bailleurs de fonds ku Burundi, dufatiye ubumwe bwa Buraya, Ubudagi, Ububirigi cane bari bafise icizere. Mumenye ko mu bihumbi 2015 guheraho hariho les sanctions ibihano vyerekeye ivy'ubutunzi vyafashwe. Rero bo bari bizeye yuko uwo mukuru w'igihugu mushasha aza afise akantu k'ubuntu bavugane ku kwicisha bugufi, ariko kumbure barashoboye kuvuga ati twumiwe kuko mu majambo yavuze yaramera nk'ubakarira, yaramera nk'uvuga ko atwaco mubwira ngo akore we ababizi vyakora. Rero bari bazi ko imigenderanire igiye gusubira kunaguka neza, bagashobora gufatana mu nda bagakora ivyo vy'ibihano bikahava. Rero ukabona umenga n'ibintu yavuga ati ahindure
ego ivyo Discours, birakiye ijambo. kwahindura ivyo vyose ni ibintu bizozanana n'ibihe bimutuma abona ati bwa bondi bimeze uku narihenze akosore kuko n'ahandi nk'ibintu yagiye arashikiriza wenyene ko bazokubaka nk'amabaraje indwi bakubaka mu komini imwe ibitaro ucubona umenga ni nka bimwe vy'abaperezida ba bose bemera ibintu ntibikogwe ico twita demagogie mwibuke ko ibibuga vy'indege vy'ibugendana bitarubakwa n'ibindi bintu n'indege zitagurutse yego ana makuru tuyasozerere mu yavugwa mu bijanye n'ubutungane bamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu barakwije kuri uno wa gatanu imisi 242 bafunzwe bakaba bashira umunyororo wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana no miliyoni 1 na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza tubibutse ko abo bamenyesha makuru bahagaritse kugenekezo ya 22 gitugutu umwaka uheze Bubanza bakaba bahagaritswe bagiye gutohoza inkuru muri komine ya Musigati ahari ko habera intambara hagati y'abitwaje ibigwanisho n'abajeje umutekano. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terasi Mpozenzi na Egide Harerimana bakaba bagezwe gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Akaba naho duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye. Shimire mwese mwafashe umwanya wo kuyakurikira, shimire bagenzanje bafashije mu kuyatunganya, eka shimire n'abari mu buhinga bw'ivyuma nkabanda bikebanuye naho ubutaha.